ndumiwe ubu ugize ingorane wose no gufasha semba kandi mama wawe cyangwa ndi mwene wanyu wofasha none hanya murega bose bati hose hari Imana numviriza na mana iri mu masengesho Imana iri mu miti yayo Aisha nasema vibaya nta mana iri mu masengesho kweli nice mujya amasengesho nari nayo ntabwo yokirira mugende mu mukure nari mu masengesho bijya bintu subi mu masengesho cya kwanza nare numumizirimo mumujyanye gute mu masengesho Hello guys, hera bakonzi banyinshi media kuri microphone mukona nice behind camera tukuna Bobo Vanshi. So guys ndakura mukujevanye na here mwaramutse cyankwe bwakeye. Hama unomsi guys uno umuntu turi kumwe mwari mukumbuye cyane. Long time tamo imbere ya kamera turi kumwe na Aisha mama Lao. So guys, unomsi bwati yuko nice undirira sutu navati yuko ku bintu numva fise mu mutwe. Fise ibintu byinshi byo kumubaza Aisha. Rero cyangwa se kada murondere nagize amahirwe na muronse. Assalamu alaikum mama. Wa alaikum salam. Rero kwa na gufatira nje rero nta bubeshi buba kukosa kumuzi mtukufu. Nta kumbesha nta kugirana. Banzu ramutse bakunzi bawe long time batakubona. Bakunzi ba INYISHU media ndabakunda ndabamisinze nije mfanzi wanyu Aisha. Okay nabone bari bagukumbuye cyane ndibaza muvuga ati nice tuzana ibintu byiza na niba muzaniye Aisha bivanye n'amajambo meshi ari karahaba bivanye n'ibintu bishi bikubira hakurikira uko mwabonye mutaba BANDERAS yarashatse kunshwanira ibintu nk'ibyo ariko economics bije kumugaragaro Aisha unomsi je nice nakurondeye fisi bibazo shaka kukubaza wo icambere kwanza bya byose ntaravuga byinshi wo tubwira ntaremani wamukuye ntare byo avuga ati wareretswe wamubonye kwanza arihe uko wagiye kumukurayo washugiye bwira BANDERAS niyo yagiye kumukura wamubonye arihe ayo makandi rero tukomoze mtukufu nta kubesha ni kutubwira ukuri kuri ku murongo cyambere nice mu bintu je mvuga byose simora mbesha urabyumva ubesheho waba ivyo bya nare narabivuze kuva ava urabyumva ndababwira nare ari mu buzima bubi urabyumva rero Imana yabo bashimire BANDERAS kwa yamuguye inyuma yamufashije ariko ahantu nare yarari ni Imana gusa BANDERAS ni Imana gusa mushoboje nundi yari kuvuga se aragiyeyo yari kubishobora none nico gitwa nakuronde Aisha tubwiye ati aho hantu n'ahantu nyabaki uko kugeza no nino saha ukwezi kuraheze n'ukwezi kugabire guma kwinjira ntare racameze kwa kundiye ntarakira n'ahantu nyabaki ni ingwara nyabaki ako ntare kugeza agoma gware demwa ataranakira tubwire atabangarire cyambere ubu nare anu bamukuye hajya ndibaza mu monya yaremvye ariko azokira uravyumva azokira anu nare yarari rero ndakubwira sijo ikintu shaka kundondera ko jewe Aisha anu nare anu yarari ahantu urazi Mutanganyika musi y'ubwato urahabona ntare yari musi y'ubwato ego musi y'ubwato hanyuma urumva na hantu bari bamushize hajya musi y'ubwato kubera yari niki sinzi gine buno bivuga sorry bakunze ba INYISHU media ndakivuge basi mu Kiswahili kama nani alikuwa kama kitambo chao umesikia kubera baronke ingende bazoba baroba zijya mboga baronke imboga nyinshi uravyumva niko nare yarameze rero Aisha mama ngo siko nakuelewa uri kuvuga ati yuko ntare yari ngo musi y'ubwato kuri bajyana kugira baze bararoba abantu bamushize ni bande avuga ati yuko ngo bamugira igitambo ntare nare abantu bamushize hajya kuvuga se nabantu beza biwe oya nabantu bari bafite ni beef na nare we yaratwenga nabantu yibaza ko we abakunda kumbe hagati yabo abamufitiye ijaruzi ibaho urabyumva ni mugenzi we yamukore bijya bintu mugenzi we inde yani iva kuna siri bido bishe kumugaragara mugenzi we inde nice nubone no musi nwenga numva nezerewe urabyumva kubona nare bamukuye ajya ahantu cyambe nunge kandi gushimira BANDERAS kubona yaramugwanyije mpaka aramukura ajya ahantu vraiment
ahantu hose ari. Mwenyezi Mungu amuongezee siku za kuishi. Juu sababu sio mtu mwepesi sana angeweza hiyo kazi. Sawa. Gusa yayi atabanga rimwe uwo muntu ntumutubwiye bamwe mu majambo bavuga ati ngo umuntu ibara mutanze ntare yo bari X-ray bam urya manager we. Nibyo cyangwa sibyo? Wo shaka nobody siri cyane. Ndozi bateka yindi vudo cyane kuri kugororotse. Ariko jewe ibintu jewe mu bisanzwe by'iwanje nibisigaye bishaka kutobora isireko kubera ubinsavye. Reka ndabivuga. Ntare yaramaze ukwezi kose twege kuri byo tutamubona adatonda no mibara batanwamubona yarari he. Nice. Mu bantu bisutwa urimwo. Mudadasutwa. Woshaka kunchuwe mpaka indani ubijumba. Ukwezi kose tutamubona ntare yarari hehe turabire muri vision bwati usigaye werekwa yarari he kuko kwezi kose. Aha no kubwira ino munsi sishaka kukubwirano yarari. No reka ukabandanya ibindi idose. AISHA mama nice nyumviriza. Ivyo washaka gukurikirana byanari nabikubwiye. Uravyumva? Na bindi je nshaka kumviriza ibindi vyuko. Kazima je nishimiye Imana kubera ntare namubonye numva mu bantu kwanza ndakubaza ikibazo nice. Wewe ingene ugiye ntare yava hariya. Waramubonye ingene yarameze? Nibemonaga. Yarameze gute? Yarameze nabi cyane. Yarapacinze ameze nk'umusazi. Sawa. Lakini AISHA wagifashemo gute? Umiyaga no babara nk'umuntu. Wowe nabwo wababaye. Narababaye. Wowe nabwo wababaye. Wowe wararyohewe. Nice. Uravyumva? Wowe uri umuntu ubonye umuntu akomeye n'uco ushaka kumugira ko ubucuti. Ariko agwaye uco ushaka kumwigira ko umuntu Shaman, jewe bakunze nshira mu mvugire. Yavuga ati nice ifise umutima mubi. Ntare na iviponye yuko mu maombi. Nta numwe araje kumureba batari nice. Kwanza ninde yamubwiye ntare bamujyane mu masengesho? Sinzi. Umuntu umviza nice. Umuntu azi gusa ko yajyanye ntare mu masengesho. Yagize ererembi ibaho. Bijya bintu vya ntare sibyo mu masengesho. Uravyumva? Bagize ererembi. Bakunzi ba INYISHU media ngenda basaba ikintu. Umuntu wese azi ko yatwaye ntare mu masengesho wese ataba agende anyarutse agenda mukureyo ntare. Bijya bintu subi mu masengesho. Tugende mukureyo ntare gusa sije namukurayo. Ingoro urya mama mu masengesho ntaza kwemera kumuduha. Nabwo yo babuza. Ni kumukurayo ntare mu masengesho. Sema tunde pamoya jumu bude mana wewe uko mama amuguhe. Nice no genda je novuga nabi kandi fonza. Uravyumva ariko mugende mu mukure ntare mu masengesho. Bijya bintu subi mu masengesho. Cya kwanza ntare numumizirimo. Mumujyanye gute mu masengesho? Ntare ni ikintu gikenewe kumusengera iduha. Urumva? Basi tukamujyana mu musigiti bakamusengeraho. Mu masengesho ndabatumyeyo. Nako kimwe mutamutwekana muzi ko ari mu mizima ngezi. Nyumviriza. Negerezwa kugenda kumukura ntare ari ahantu ari. Aba ubaye wa kabiri abanderasi yahagaze kw'iryo jambo. Ingoro ngiye mama mu masengesho nazo muba. Kugenda kumukurayo. Niwe wamutwayeyo. Uravyumva? Sije namutwaye ko mfise ububasha bukumukurayo ntare haje. Nyabakirega ntazokwemera kuko siwe wamutwaye. N'abanderasi nawe ndafise ububasha kujya ntare je no mukurayo. Uravyumva? Anyuma ntare ave kwanza masengesho. Ibindi uzuze kubimbaza mu nyuma. Ntare mwamaze kumukura masengesho. Sawa. Mama ngo ntare reka turamukura masengesho. Narabona tukubwa ati yuko ngo tugende ko bandera seri wamwitaho. Ukabuduha ibanga uvuga ati yuko umuntu yamutanze ntare ni X-ray bam papa wiwe tumuzi kandi banderasi. Numva yuko hariho akantu ngaho. Ushaka kumuvura no wamutanze. Ndiriza. Banderasi yaragiye kumukurayo. Ya. Ariko umuhungu we ni wafisi ibintu bibi. Yaramwigwaye ko ntare. Uravyumva? None gute? AISHA je sindakwizeye. Ndagutera inkuru. Nyumviriza kwanza we nice. Jewe no baba sindoga. Kujya ava basi nararoga. Uravyumva? Wowe ni twagendana. None bari kugufata ko wowe na uroga. Oya. Uravyumva biratandukanye. Nta n'umurozi urabumurozi. Biratandukanye iyo bintu abantu mwebwe sinzi ibintu muhora mwikreya mu mutwe. Uravyumva? Banderasi yafashije ikintu nk'umuvyeyi. Uravyumva? Aramwirukana yako ntare. Uravyumva? Bakanare araronka basi na mitende. Sinzi umuntu yagiye kumana.
gusa nawe wavangiye mu maoni wabonye uritegeza neza iyo vizo wabonye uraraba neza katari jewe mvuze ikintu mba mvuze uravyumva mvuze mba mvuze sinshaka kandi usubizemo sema mango na nyamanza jewe mubayi babiri Banderas yarambwiye ati ngo nzomutwaye kujya mu mama sengisho nzogutwara nawe ndagutwara ariko umuntu utashiriye umuntu azomubaha iyo niyo question dufise ategerezwa kumuduha nara rijyanye y'abashe bitangwa mutangwa ibintu byo gushwana kuko nabwo tuzogenda gushwana tubwe tuzoba tugiye gutora NTARE uravyumva nagushwana tuzoba tugiye gushwana wowe uzogenda kumutora NTARE nkande uri mama wiwe uri mwene wa none mbaka ndi mama wiwe umuwe afite ni ikintu we na nice wo mu bantu bose jewe mbona rimwe rimwe wowe sinzi ko uhora uvangirwa suko uruvangirwa ubu wogize ingorane wose no gufasha semba kandi mama wawe cyangwa ndi mwene wanyu wofasha none hanya murega bose bati hose hari hima numviriza na mana iri mu masengesho imana iri mu miti yayo Aisha nasema vibaya nta mana iri mu masengesho kweli nice mujya masengesho nari nayo nabwo yokirira mviriza je nabivuze umuntu yumva ababaye ankatishije convocation uraza kuyitaba Okay, abakuzanisha ibendede bakuda cyane mwari kumwe na Dada kuri microphone behind camera bobo so urumva ibintu byakomeye byabaye dance ariko ku makuru turo ariko nkaje nka Dada ubwo busutwa naho nabwumvise nkunda no busutwa n'urusako ntabyo nemeye never nawo binterana urushinge Aisha wavangiwe mimi ndasema uko riba nzozira ubusa sanda bakunda cyane mbona igitsina kibaye igitsure bobo urashaka ndumiwe